na wallahi kabisa. Hagiye usanzwe mu mizima. Urabona indahiro wallahi. Wa urumva tuvuze Allah akbar. Si Kirundi, si Cyongereza. Babadu Oh, hello beautiful people. Reka nongere ndaguha ikaze udahengesha gufenda like kuri page yacu Facebook na subscribe kuri YouTube. Ni kuri Sky Media TV. Uracari kumwe na materi wanyu Madublo aka Double TOG Mr. Kajagari Mihara, as long as I'm there and as ku bintu bigiye kumera neza. Yes. Makozi wa Sky Media Burundi, turi muri cya gikorwa mwadutuma, turi muri gwa rugendo, turi muri vya byishimo kugira ngo musanze mubizi ko ari mwe ba boss bacu, niyo mpamvu dukora ibishoboka byose kugira ngo tubanezereze. Yes, twaravyemeye nivyo twiyemeje kugira ngo turondere impano ziri aha na hariya kugira ngo tumenye byinshi ku buzima bwabo, mbega biba vyifashe gute, na cyane cyane ko bariko barakora ibikorwa bimeze neza. Uno musi rero nabazaniye wa mu star wanyu, ni mu star wanyu mbeshi muramumenyereye, n'umunyamuyinga wacu, niya supporting nyine turakora kugira ngo twese dupushingane. Mbone yaje bose ebana niko safi. Urameze neza? Jemeze fresh nawe gute? Ebana fresh sana. Ndakubona mtamu. Bro iswaga zose. Bona ndagusonza. Bona ndagusonza. Oh yagusa ndazo uraba aca guma yabitoye fresh. Reka ni ubuntu bw'Imana. Umuntu bw'Imana. Ni ubuntu bw'Imana. Gusa kubegwa n'ibintu byawe. Tuvyisangamwe buri munsi. Ego sinzi kare defo canke karite. We nawe nturamenya. Asindamenya ko kubegwa ari defo canke ari karite. Me iyo wisanganye ingeso urabana nayo maka. Ariko usanga ibaye kamere. Nawe uravyumva. Ikintu reka imaze kuba kamere, ni kuvuga sico wiga ahubwo kikurimwe muragendana. Ariko urameze neza. Ndameze fresh, ndashima, nabyutsa amahoro. Ego. Ukuntu umeze ntihora kumera neza kwe. Mama dubru asha utaniwa. Sinzi ko gusa nakubona physique mani ndani ko ari cyo kimenyene kwa kuno mbona nabona gusa kuno ndabibona kuryohewe cyane, sinzi n'indani ko ari ego no ku mutima kweri ni bon nimereye fresh. Jerega je sinigira nditeze ibibazo kenshi. Oya ibintu byo kwiteza ibibazo no izo singeso zanje kweri. N'umuntu iyo mbonye yatanguye kunyinjirira ca ndamukwepa kugira ngo ndave tumeranira nabi. Hagiheruka kuba barajyari? Kubabara sinomenya ngo mperuka kubabara ryari, ariko kubabara ni ikintu nk'umuntu ya twama twiteze umwana w'Imana kiri munsi y'ijuru. Imibabaro n'iminezero turayigendana. N'ubu nyene turashobora kubona haje uruntu tubabaza je na wanyene ebana mudi gataka, ariko kizina ry'Imana ntibikabe. Ariko mudu ya iwawe iyo wishimye ubigaragaza gute? Jiyo nishimye kenshi uzomenya ndiko ndaririmba nidoga utuntu nyene sometimes. Basi nezerewe ntiwobiyoberwa ari nk'umuntu tubana. Okay. Nk'abakuru kwa dukurikirana no musi turi kumwe nande? Turi kumwe na Bado Bado, bad boy bad man aka Ninja. Ebana ni jewe wa muhungu wanyu. Mama musupportinga buri munsi kandi atiteze kuzoba tahasi n'umunsi numwe. Wallahi yarahiye. Na wallahi kabisa. Hagiye usanzwe mu mizima. Urabona indahiro wallahi. Urumva tuvuze Allah akbar. Si Kirundi, si Cyongereza. Babadu nasikia ni Allah akbar. Ni kuvuga si Kirundi, si Cyongereza. Ubwo n'ururimi nkuko uvuga ikinyarwanda iki gusa abantu bamaze kwishira muri mentalite yuko ari ururimi rw'abamizirima. Unasikia? Sineze kuzi nicara. Turatora mani buke. Nubwo usanga rimwe na rimwe twabivuze uko bitari, ariko urumva sansi yorimwo biraja ukavuga ati kamen. Amaze kumva umukongomana amwe aravuga igiswahili n'umubongo arimo aravuga igiswahili. Eti banapitia. Ngo naenda yeko mugabo kubera umaze kumva ino aravuga urambura gacuma na rimwe aravuga bino bintu. Nanje rero kubera isi kintu navukanye ntuntwenge cyane papa.
ana cyane cyane ngo ururimi ngo rutarurwa kavukiye ngo nubundi babiri bishasha sinka babandi cyangwa nawe rimwe nka babandi usanga batinya kuvuga ngo icongereza ngo nimbari ngo yovuga amakosa kandi uri nawe n'abazungu bo naho baje ngani kiri batabishobora urabona jewe ururimi rwo ari rwo rwose ngeze aho bisabwa ko ruvuga nigishinwa no kivuga wallahi kugira ngo umuntu turimo turayaga anyumve nimba nza kuvuga ibintu amaze guhura n'umuntu atazi igifaransa akumva ahubwiye eba manje ayibona ntiyakubwiye mugabo cyona ati manje peut-être akeneye kufungura niki essentiel y'ururimi isuku ruvuga neza nugukominikana gusa umuntu akumva ati nakakeneye ibintu c'est tout. Okay, ani Bado Bado mbega iki kibazo cya mbere numva no kubaza ngaho kubera iki Bado 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 n'umuririmbyi wo mu Rundi iryo ni izina nagiye kuronka maze kwinjira muri music mbona ko bikenewe ko nitwa Bado Bado ndarikoresha nk'umwuka ku mazina wahawe n'abavyeyi abazina banyise niyo gushimwa Ezidras sawa ariko mugasubiye inyuma papa yari yanyise niyo gushimwa Bado Ezidras ariko maze kugera 6e nk'inshiga home niho umwigisha yaca avuga ati ngo nta zina ngo Bado iki ngico n'igiswahili iki bacha bararirotira amazina yanje mzee wana nta nashavuye ndambwiye ati mzee erega rya zina bari nkuyeko nzambwira ati naco bikwicetiye hari cyo byagutwaye mu mutwe wawe nta na kimwe ati we bandanya wige bana essentiel nuko wigugatera imbere. Okay, hama rero bivanye na bari abantu twe twarakuranye bo bacha barifata nk'igiswahili urabona abapeti wa mitani Bado kari Giswahili Bado urabona hari home kari frontalier na Tanzania basi chansanga muri generation twakuranye banzi nka Bado Bado candarikoresha uko mepo sota rirafise insiguro bivanye n'ukuntu sometimes usanga turondera ibintu mugabo ntidushimishwe n'amarevo tumaze kugerako me kandi hari habayifuza aho tugeze ugasanga arabahifuza chansanga ubuzima umuntu ntigera yishimira ubuzima arimo yige aguma abona yuko agifise byinshi byo gukora no kuvuga maisha nakuwa ya Bado Bado najewe hari uburevo umwe usanga maze kugerako wasanga mu myaka iheze narifuza tije ndifuza kuzora musanaka umunsi runaka ndifuza kuzohonyora hanahira umunsi runaka lakini kuzokora ikintu nk'iko umunsi runaka nkabona ko menga kiri mu bintu biri mu ndoto zanje kandi cyo ndahigeze ko menga ibintu bizaba bigize gusa narahageze ya boro usanga sijafanya chochote ndo maana sasa na bado Okay, ndumva target ni imwe ariko turashaka utubwire mbega Bado Bado nk'urugendo rwiwe dusa tumenya kutari imvukira yo ngaha naho twagusanze ngaha mu Kamenge niho naho usanzwe uri kurakorera mbega urugendo kugira ngo uve kugatumba nkuko babivuga gugira ushikeno ngaha byagiye biragenda gute muri mudubwira story gatoye kuntu byagenze kuntu byagiye biragenda je navukiye imoyingano bita mu giteranye ama bivanye n'ubuzima bwo kwishura kuri abana abavyeyi bacu bari ababona umwana akize nta kazoza bivanye n'amashure naravuye mu giteranye canja igitega ariho nize secondaire yanje yose ni naho natanguriye na carrière musicale yanje ndakora indirimbo ya mbere ya kabiri ariko urabona muri ya myaka kwari ukwikina muri make kuko wasanga ukora indirimbo ufise platform ningo za kwishirako ni ku ma carte mémoire WhatsApp ama Bluetooth gusa sibyo rero ndakora ico gihe ego mitani nyumbani bara ntambo nyumbani hoho nk'abana bo barabiwa oya je ntabana man abagufana abamfana bakunzi ni benshi bibikorwa byanje waruzi ngo mvuze gute abana bivanye n'ukuntu twamaze kwishiramwe akantu umwana nabihaye indi nsiguro kandi nawe wayumvise rero abana ndabona neza ko abantu ngo baravyakira fresh niko kuca nisanga namaze kugira ngaho Bujumbura mvuye Igitega kandi byose wasanga hano nagiye yo kubera kwiga me bivanye na tala irimo
nikaona siwezi kuishi kizembe chavuga ati reka mbe nganda bikora uko nyene umuziki ndawukore nagiye kwisanga maze gukora ibitari bike kandi ndabishima uyu munsi rero ni Bado Bado ubona nkora ikintu nkakora video nkora indirimbo audio nziza nkakora video nziza abantu bakayakira. Okay, Bado Bado reka tujye nko ku ndirimbo iriko iravugisha abantu benshi. Hari indirimbo fise yitwe Indoto. Ni indirimbo novuga ngo irikiravugisha abantu benshi kandi ifise message nziza. Ica mbere na mbere ndazi yuko usanga ufise nk'indirimbo nyinshi kwereka wahisemo kubanza kure kurigera. Kukaba nkako mfise indirimbo nyinshi akabati sinovuga ngo akabati stock kuko akabati kararemerwa stock iruzuye indirimbo me bivanye n'ukuntu na strategy ndishaka chance kwinjirana muri entertainment narabanje ndaraba ndavuga ati eske kugira nshobore gufata imitima y'abatama abakecuru abana iki nikiye kintu no ririmba muri umwanya uwari we wese nubwo kitoca kigira vibe ya hatari gose mugabo ishobora kumviriza uwari we wese nihe message cyasanga message notanga ni ikintu kiri sociale kuri bose kibaraba kandi kiza kibarondera iterambere n'ineza cyasanga indoto niyo yombera nziza kure cyandicara ndandika indoto biragenda fresh abara yakiriye neza mbese yarageze naho ntari niteze kizogera niteze kizonshikana nahandi ego. Okay, urajura rekuye indoto indoto iyo ndirimbo n'umuntu wari wese yari karayumviriza imviriza amajambo arimo arumva ko ubutumwa bwashikiriye benshi mbega nk'ikintu hari ikintu maze gukuramo kugeza kuri uwo mwanya uvuga ati gifadika mu ndoto ibintu byo gukuramwo ntivyobura kuko deja iyo ukoze ikintu kikaguhuza n'umugenzi canke inshuti shasha uba wungutse sivyo iyo ukoze ikintu ukumva umuntu runaka mutari muzi nanyara guhamagaye tindagukeneye tuyage iyo ni inyungu umuziki turawukora uyu munsi ukadutwara amafaranga menshi ni investissement à long terme nukuvuga aheze iminsi feedback y'ivyo wakoze iraboneka jira ashobora gusanga nk'indirimbo nakoze nka 2018 muri za zindi navuga ati twakora twifyinati no kuri YouTube utosanga ukabonera nza ni ikintu nari niteze kubw'ivyo rero hariho reaction nabonye pour sauter muri uwo mwanya nyene narabonye ati ankuru harabaye ikiniki kubera indoto kandi ndize ko nibindi bizoza narungutse byinshi ariko sinogera tagiyemo muri kakaji kawe keza muri ya voice yawe ikunza gusa aturashaka kuducishize kwindoto. Okay, Imana ni meza gira nzogurira gakinga papa mama ndamugurira gatenge umuryango ndawuteza imbere nzoshigikira imikino n'imico kama abaririmbyi abanyamideri n'abatamba hama baserukira Burundi mu mahanga maze bagaruke batawukanya amakamba zofasha abana bo mwibarabara abapfakazi n'abanaho nikora imfuvyi nzozihagararira abashonje nabo nzobafungurira mfise indoto zo kuba gentleman mfise indoto zo kuba gentleman mfise indoto zo kuba gentleman iye ateza imbere igihugu nzo kubaka ivuriro ku Gatumba amashure n'isoko ku Gatumba shinga amakoperative aho mvuka abanyagihugu biyungunganye zogwanya gatotezo zogwanya karenganyo zogwanya amacakubiri nzoharanira amahoro kwishira ukizana gutungwa n'ivyo ukora guha gaciro ivy'iwacu nizo ndoto za Bado Bado. Uzikuri kuramvugira ibintu ega ramushiya ndirimbo cyane uri kuramvugira ibintu ebana sanga navuge kuko kawaida urumurandika indirimbo nk'umuririmbyi ifo pako wivugira ibibazo by'iwawe ahubwo uvuga ibindi bintu ubona biri sociale abantu bose bishobora kuba biberekeye birabisha ko ibintu bwabo uraraba ati mbega ubakenewe iki nike kibazo gihanze benshi iki no mu rukundo bishitse ngo uririmba urukundo ntiwiririmba wenyene ushobora kubona ibintu byabaye kwa mama dubro canke kwa amigo canke kwa nde wawe wese avuga ati ebana
kijya kintu reka ndagikorereko ndonifa ya yani indirimbo nyene yaje inatandukanye n'ukuntu wari usanzwe uririmba ubona ko twoko mu minsi heze zari indirimbo z'amapenzi nizo wari kurakura mugabo uhitamo kubireka indirimbo y'ubuzima kandi urana ko ari nayo ndirimbo mengira ikira pushinga mbega izindi zo zikurikira zozo tuzitegeza imeze gute jewe sanzwe ndirimba message zose uvuga nubwo mbwira ati ririmba uri kurantuka nubwo ntashira isoni wampaye druwati ntuka no gutuka bon mu mwanya sinokubwira ngo nzoririmba indirimbo zimeze uko mugabo witege indirimbo z'ubwoko bwose zirimwo message uzizibaho zose kwisi uzitege muri kariyere yanje muri kazoza kanje kose ko message yari yo yose mugabo yubaka uzozitega uzozibona haba mu rukundo haba mu biki hose zonsangaye. Okay, mbega Bado Bado wavuzemo hari ivyifuzo vyinshi byari byuzuye mu ndirimbo mbega nk'ubu nyene harabonese uburyo harabonese ikintu ugati dutenge support kugira ngo ibijya ibintu bikogwe mbega nikiye kintu muri ya migambi yose kwera ko ni vyifuzo nihe ndoto ya mbere wanza gukora ubwa mbere? Icyambere urabona umuntu bivanye n'ukuntu agenda arakura ari nta muntu ngo navuka rimwe yuzure ngisije ingobyi cyangwa bumbe rimwe ngo bumbe intango sibyo nk'uyu mwanya jewe indoto mfise sizo gukora ibintu byajya amafaranga yose mwumvisha navuze bijya peut-être ushobora usanga je ntabishoboye hari ababishoboye but right now je byo nokora sinobona nk'umuntu ashonje umuntu peut-être yabuze icyo yambara ndagifise ngo ndakimwiba muri bijyana navuze ariho byishimaze gukora hari n'abantu batazi kwinzara ijyana hari abatabizi uribaza we nturaca nk'ahantu ukabona nk'umuntu aragusabye nka service iyo service ukabona ko yarayikeneye kandi nawe warukwiye kuyitanga mugo ukabura uburyo umufasha uwo muntu wama wiyakira gute iyo nyene bishitse ugasanga uwo muntu agusabye service muga ntiyishoboye wama wiyumva gute nta kintu kibabaza nk'icyo sawa bijya rero nivyo nshaka infanoza noronka abantu bansaba ama service nibize bigorane kubafasha nico kintu mbona kuko aha twese twarafashijwe turafise baduteruye baraduteza intambwe je nanje ndifuza kuzofasha abantu benshi kuvuga rero ibyo nzokora ibyo nokora birahari ni byinshi ariko byovana n'uburyo mwanya mfise tugiye kuri ku ndirimbo nyene indoto mbega ni kihe kintu uri kurakora iyo ndirimbo indoto haba kuri audio canke video ni kihe kibazo cyo carashisiye ntihabura utuntu nyene tuba mu ntuze mu ndirimbo canke uri kurakora ikintu runaka bashe ngo ati ikintu kikaza nk'ikahumega kije kuguca intege canke kidogo nk'akantu kuba karabaye ukavuga ati akantu kweri karangoye mu iyo ndirimbo naka ku ruhande rwa audio nta bintu byinshi byangoye kubera audio byari novuga ko byari ibintu mvabwenge vyanje voice ni yanje amajambo nanikani gwanje urumva ivyo aho ntivyangoye cyane nubwo gusa sometimes usanga muri yo ahubwo twari dufise vibe nyinshi turi kumwe n'umuproducteur ahubwo ahantu byagiye kugorana ni ku kintu bijanye na video ibikoresho wasanga nk'ubu nk'ahantu wakose kamera sivyo barisha amafaranga umuntu mwarapanganye ati uzompa amafaranga ati ndaguhe kamera muga uwo munsi hageze habwa ati ntayihari byagoranye cyo cyarabayeho ku munsi wa shooting naho ibya bikoresho nyane ngo ndavuga ama reflecteur ibiki amagimbo byabonetse hakeye imvura ikiragwa location twe twapanze zose ntizagenze nkuko twavyipfuza urumva hariho n'abavye hajya burya twe twapanze ko bazodufasha bicaza guheza aya location ya mbere abavye bavuye ku kazi ahantu mu mabiro twashaka kuja gukorera urumva nk'umuntu w'umuvye ayikora muri biro yiwe yatashe muramurondera mu 17h gutyo abona umenga ahubwo nta ni hatari cha turagerageza kujongera nivyo dufise turakora mugabo Imana yarakoze twakoze ikorwa ciza abantu bacakiriye fresh turashima bivanye na feedback rero ni ikihe kintu uri kurishimira kuri indirimbo indirimbo nabikubariye indirimbo irimwe irampuza n'abantu benshi iratumye ngeraho ntari bwagere kuvuga haraho na dodora kuva kera bigorana mugubu
benshi baranyihamagariye tikari tingo hano tituyage twagenda tukayaga bakumviriza ivyumviro byanje nabo nkumviriza ide bamfise ko basi kuvuga ni byinshi sino bihana agaciro ngo no bihagaciro k'amafaranga nganuko ariko ni ibintu mbona bimfitiye kazoza kandi amariro bizoza n'amafaranga. Mbega Bado Bado muri iki gisata nyine cya music harakunze kubonga akantu kugara ku bantu bigasanga bari kwaragara ku barimvyi bato mbega hari umuririmvyi wa warigeze kwikora ku umuririmvyi ari hejuru abona ko basi yavuga ati aramaze gutera intambwe kunsumbya ukamikora akakugara nkuko bisanzwe bikunze kuvuga na benshi abaririmbyi ako kantu karababamwo ariko je nubwo ntarasaba benshi ngo dushobore kwa twafashanya ibinabiriya ndabibona babigira abagenzi banje ntibingwa neza naje ndibazanye kana abarundi hari gihe bo bingirira ko sindavyifuza ko bizomba ko si byiza ku muririmbyi wese abikora ubona umuntu service utari buyimuhe uramuhamagara ukambwira ati man iki kintu nigikunda akagutelefona 2 3 utamwitaba mwahana rendezvous kamugikona sio fresh bijya si byiza yeah. Okay, nk'ikintu kuri Bado Bado dusanzwe tumubona nkuko tutamuzi ko wenyine yizi ko gitandukanye n'ibyo tumuzi ko Bado Bado ni byinshi mwa mutamuzi ko Bado Bado ni umuntu yitonda atandukanye nuko abantu bamubona nk'uko ari nk'ahantu ushobora kugenda bakabwira ati tiana Bado Bado anameze kunuku arishima ikindi naco je burya ndafise isoni rimwe na rimwe mugabo ku bintu particulier ntabashije kuvuga ndazi wagira umbaze ngo ivyo bintu nibiki ku bintu ntashobora kuvuga ngaha nditonda jewe ndi umuntu kandi ranaje n'ubuntu matigenda unzanira iki ni wa muntu ntashobora kugara ku muntu Bado harakantu bakunze kuvuga ngo umuko wisoni ngo ahambwabona ahambwabona hari ikintu iyo kigize mu isoni utabugize herere ariko gusa urumva ikindi naco je ndi umuntu nubwo umwana w'imyaka nk'itanu umva ko nk'umwana umenga ikintu akubwiye ntugitahura ambwira ati nzanira kiriya kintu ndakimuzanira kuvuga ndagamburuka ya cyo kintu ndakizi ko abandi bantu bashobora kuvuga ati jya muntu ibyo ntikatobikora okay turashaka kumenya ni ihe target ya Bado Bado muri music y'u Burundi muri music yo mu bisanzwe about music ni ihe target ufise nko mu Burundi canke no mu bindi bihugu icyambere ndakeneye gukora abantu banze bamenye nka Bado Bado hama ibyo biheze nkore fashanye n'abandi baririmbye byo bita amakorabo dukorane amakorabo n'abandi baririmbye bo ngaha hama mbonye ko hari kingo kiragenda fresh nagura imbibe nje hanze nkuko wanashima nubu connection turazironka hanze no ngaha ariko kubera ko umwanya utaragera bica biguma biri ankuru yeah. Okay, turashaka tubwire nk'abakunzi bawe abafana bawe n'abakunzi ba Sky Media Burundi ubabwire nk'akajambo kanyu abakunzi ba Sky Media Burundi kintu ca mbere ndabakunda mubandanye mushigikira Sky Media Burundi kuko urabona ikora ibikorwa vyiza hama nongera mbwira abakunzi ba Sky Media kuno nyene mwagiye mugakanda subscribe kuri Sky Media mubanze mucike kidogo muje kwa Bado Bado official mugire subscribe kama kawaida hama Instagram mugire follow Twitter uko nyene na Facebook uko nyene hama mbashe kuzanda baha ibintu ku mwanya kandi bifise quality aho mubona bitagenda neza aho mubona bigenda nabi mumbwira ati bimeze kunuko zijya commentaire nizo nkorera ko kugira igikorwa gikurikira kigende fresh je ndabakunda cyane mubandanye munshigikira sinzoba maramazi okay reka tugushimire kuri kana kanya namwe ndabashimiye kwa mwanteye iteka mukansanga ngaho ebana
kinyamwezi sana. Okay, wakunzi wa Sky Media Burundi, reka tugushimire twatanguranye kuva ku musegonde wa mbere gushika kuri umunota wa nyuma, tugiye kumara kino kiganiro. Ntiwagire gufyonda like no kugira share kuri page yacu ya Facebook no kuri YouTube. Ku kandi kanya ciao.